ngoma kono bikimazi wamina wihaya ngoma kono bikimazi wamina wihaya umuririmbyi ati ndagomba kubikimaza imana umunsi ngomba ndabubibe. Iyi ndirimbo iratangaje gose. Ni gute twobera abandi ikimazi? Imbere yuko mvuga byinshi muriyumvira nawe kuri iri jambo, ukumva umuntu avuze ijambo urabanza utembereza umutwe kumbure hazoba hari icyo arikuyeko. Ndakunze ijambo ryo kwicisha bugufi, kandi ni naco cigwa gitangurira ibindi vyigwa byose mu vyigwa twigisha. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Singoma ndababwira inkuru yanje ni ndende cyane, no yandika mu bitabo. Yaba twarako turagenya uburo niho byari gushoboka ko ndayibabwira, ariko gusa nagomba uno munsi ngaruke ku mateka y'iyi nzu mubona. Iyi nzu murabona yuko yubakishijwe ibiti, murabona yuko yabomaguritse, murabona yuko idirisha ryuguruye n'umuryango uruguruye, murabona yuko ariko ndamesura agashambara. Inzu rero mubona ni kwibarabara camwo abatari bake. Lelelele urana yuko ifise na veranda aho ushobora gufatira akayaga. Je naringeze ahantu rero nicarana n'abahambaye, ivyo sagaseseshwa rumuri nama nabiberetse, ariko ibintu byarazungurutse birasubira birazunguruka. Nisanga muri iyi nzu, inzu itagira amatara, inzu itagira isima ryabomaguritse, inzu itagira parafo, inzu indani isize umusenyi w'ibivu, inzu iva, inzu yasi imigaga. Noneho namwe murayibona iyi nzu rero, nohaba mvuga yuko ariyo nigiyemo guca bugufi. Ndibaza ko hashobora kuba hariho abandi bantu kumbure bake cyane bashobora kuba bamaze kuba mu nzu nk'iyi. Mwene majambo, inzu nk'iyi isigura ubukene. Narakenye gushika yaho nja gukota iyi nzu zimeze nk'uko. Muri iyi nzu naryamira urubavu rumwe imvura iri kwiragwa. Kubera iki? Kubera amavano. Imbeba canke imisereba nyiciye ku ruhome, wa musenyi ugahunguruka ukampungurukira mu matwi, uwundi mu maso. Yumvira abantu rero bakuzi bariko bavuga bati murazi ko naka bahajya muri irya nzu. Ikibiruta byose rero, yumvira ugeze mu bigero wamaye inka agaca inkumi zikuzi. Mana yanje, mana yanje. Aha rero nagenda gukora nugaye, agenda mu gatondo ka kare. Uwo muryango murabona ingene wari umeze, ibintu byanje byose nkabisiga mu nzu.
Umunsi umwe rero abasuma barandegera mu gatondo ka kare ngiye kwisumamwo, baraza uwo muryango bawutera umugere. Murabona yuko utarugoye no kugora. Ibintu byinshi byari mu nzu barabitwaye, na Bibiliya barayitwara, n'utundi tuntu dukoresho two guteka twose sanga batwaye. N'agafu nari mvise mu nzu wamaye inka ariremeka baratwara. Ngarutse ku mugoroba nsanga inzu yiriwe yuguruye, abantu baca ngaha mwibarabara. Nababwiye yuko aha hari ibarabara. Voilà, abantu nyene bitwengera bati mbega bashe wowe wegiye gukora asiga yuguruye inzu vipi? Nshitse mbona umuryango uruguruye, umutima ngo kwa, ibi bintu nibiki? Kumengo banyabuye bagabo. Ninjiye nsanga ibintu vyose babitwaye. Murumva portemento nyene twari twatuntu umuntu akubita ikibaho ku ruhome, voilà, agaca kubitamwe imisumari. Iyo yari yo portemento yanje. Ariko murumva yuko kubera inzu yari isigishije umusenyi gusa w'ibivu, ivyo urumva yuko bica biguma birumuruka bigomba gukoroka. Ikintu rero cantangaje gatangara gose, izindi mpuzu nziza barazitwaye, mugabe ipantaro naheruka kugura nsanga iracamanitse ku musumari. Iyo pantaro mwiyaza ko yari mwiki? Yari muduhera naza ndabika. Voilà, iyo pantaro nsanga iracamanitse ngaho, ya mahera aracarimwo wampaye inka. Utundi tuntu twose, impuzu, Bibiliya, utuyiko, n'agafu, vyose bareruye. Ikintu cantangaje nuko iyo pantaro yari kumwe n'izindi, kandi yarimwe amahera yaravyimbye, mugabo bayisiga ngaho. Iyi nzu yiriwe yuguruye, nta n'umuntu yinjiyeyo kugira ngo akura amahera muri iyo pantaro. Ivyo bintu rero vyarandengeye, ndavuga nti ivyo ari byo vyose, naho ntabitahura neza, ubu urashobora kuba ari ubutumwa Imana yampaye kabisa. Oya nawe vyiyumvire logikema. Ndavuga nti ibi bintu je sindabitahura. Ivyo ari byo vyose bagabo, ubu n'ubutumwa Imana yansigiye kabisa. Nko guca rero niganira abo twabana yuko nibwe, n'amasahani yose batwaye, n'agafu byose. Yo basubiye kumpa rero udusahani n'utuyiko, voilà. Aho ubukene bwari bunzigirije, nari naratose, ivy'amadiporome nazo naribagiye, ndumupipo ngaho ntabona icepfo ntabona icaruguru, abantu barenganye nkinyegeza. Mana yaje, hari hafi ya kaminuza wamaye inka. Abantu rero banzi bagaca ngaho bagenda barasonga agatoki bati wa mutipa bangaha, aho nanje nakushije. Mana yaje, aka kantu nagaki. Nuko bataranyiba rero, isengesho ryanje kwari uko Imana yonyereka intumbero y'ubuzima bwanje, kuko sinabona ivyo ndimwo. Ubuzima bwari bwarancanganiye ko ndashikaho mvuga nti Mana, nimba waremeye ko mba ngaha kuri inosi, nyereka intumbero y'ico wandemeye ndagikore. Nimba bumukomeresa, nimba mba umupasitori, nimba mba iki canke kiriya, mugabo nyereka inzira nkwiye gucamo. Ni gute noba ikimazi? Nuko ya mahera yarasigaye yangana n'ibihumbi 230 gutyo y'amarundi. Nkagenda gusenga rero, mvuga nti je ndaza gushinga intahe kabisa. Yari igitangaro cambayeko. Nshitse mu misa aho nari nicaye, aba protokole bazana umuntu w'umutama yicara iruhande yanje. Uwo mutama yari afise igitabo c'umuzagazaga. Nagikubise ko kudeye, kiraryohera. Namubwira nti mutama, ntizi igitabo ndabe. Uwo mutama arakimpa, ndakizinguruye numva ico gitabo ndagikunze. Ndi bash, igitabo gabashe no kironka gute? Uwo mutama ndamubaza nti mutama,
jewe igitabo nokironka gute? Amutamarandaba murumva yuko nari narageseye. Umuntu akenye urashobora no kumwibwira ku maso, amutamarandaba ati igitabo kirazimvye, kiva kumbwira ibeyi ati kigugwa 250. Mwumve jewe abasuma bari basigarije ibihumbi bishika ku 200. Ayo niyo nari mfise ku mufuko. Namubwira nturakoze mutama. Uwo munsi ncava ngaho nezerewe mvuga nti iki gitabo naho coba kiri hehe ntegerezwa kukirondera mpaka ndakirose. Nshitse abo twabana ndababwira nti jewe bahungu nabonye igitabo kirandyohera, nuko wamuhire jewe numva atamahoro noronka ntaguze ico gitabo. Barambwira bati rero uzi n'amakuru niho tukibona yuko bwatumutse nta bwenge ugira. Abasuma kwiba ibintu vyose n'amasahani n'isafuri nisi twabiguhaye uje kugura igitabo kigwa ayo mahera yose kandi atani ikintu usigaranye mu nzu. Ndavuga nti uko numva meze, umucanwa numva mfise, ukugomba ico gitabo numva mfise, sinoshobora kugira amahoro ntakifise. Ndagenda aho wamutama yambwiye ndakirondera, ndatigita ndiruka. Aho nshitse bakambwira bati vyaraheze. Ndashika ahantu hamwe barambwira yuko arico conyene gisigaye. Ndakinegosiya wampaye inka, ndabizingira ko mpaka ndagitahana. Abantu mumaze kugura imodokari, vraiment imodokari iraryoshe, nta muntu numwe yanka, kandi ndazi yuko uvuye kuyigura uyirimwo voilà ugenda urapepeye abantu, ndazi yuko biba biryoshe. Nanje numvise ico gitabo, numvise icari ku mutima cururutse. Numva umengo mfise imodokari, numva umengo mfise ikijipe hariya. Mana yanje. Niho guca rero mfata umwanya ca gitabo, ngiye ku kazi agenda mfise agasakoshi voilà, nkagisoma nkumva kirasosa kiraryoshe wampaye inka. Ndavuga nti wapi kubona ntari bwaroha igitabo nk'iki mu buzima, narahomvye. Nanguye kugisoma rero ivyiyumviro rero biratangura gucana ko kujya kwimiravyo. Ngiye nifatiye inkorofani yanje, ngiye ku kazi voilà, nkaza numva iciyumviro ngico kiraguye voilà, ngahagarara nkanota nkandika natwara karine voilà. Mana yanje ivyiyumviro birisuka birambana vyinshi, niryamiye muri ka kazu sinatora itiro, ivyiyumviro bikaguma bizunguruka mu mutwe, bizunguruka. Kubera iki? Kubera ibintu nasomye muri ca gitabo. Ndavuga nti wapi, kubera naka kazi nza ndakora nta mwanya ukwiye mfise, reka rero ndondera umwanya ukwiye, ngende ahantu kure, mve mu gisagara, mve muri ya shato yanje, ngende niherere some ca gitabo neza, nsome n'ibindi bitabo neza. Ibi vyiyumviro biguma bicana ko ndabipange neza. Voilà, nje ndagenda rero iyo urabona yuko nari mu gashamba ndiko ndasoma ca gitabo, urabona yuko ndiko ndasoma n'ibindi vyinshi, murabona yuko nari nkaze muta voilà. Aha nari ukwembe voilà. Uko rero nasoma niko ivyiyumviro vyaguma biza ari vyinshi cane. Amahishurirwa yari ngaha butari ubugesera kabisa. Aha rero ya ntumbero y'ubuzima bwanje nariko ndakira ncakira. Inakubwira nti mugabo urakwiye kumenya intumbero y'ubuzima bwawe. Genda ringeza ahantu habi cane ntabona igituma noba narabayeho kwisi. Nuko rero mvayo napanze ivyiyumviro, ariko ivyiyumviro bikaguma biza ari vyinshi. Uyo rero kuko namaze imisi atari mike yashato nsanga randi rodi canke upangisha basha yarayidugije. Nuko ati shato narayidugije umpa make.
aho nari maze ukwezi kurenga atariho ndi, nari maze ukwezi kurenga ntakora, nari umukene mu mufuko, mugabo nari umutunzi mu vyiyumviro. Nuko rero sinokwirirwa ndabivuga vyose iyo vyaciye, nababwiye yuko ndabacira ku masonga. Ivyigwa mubona nshikiriza mw'ishure ry'abarundi bose rero aha nyene aha n'iyi nzu mubona niho vyavukiye. Mwumvise nguma nteba ku cigwa co guca bugufi, aho nibaza yuko muca mutahura ikiba kiri inyuma. Nta kuntu no kwigisha guca bugufi ntaciye bugufi. Nivyashika nka kwishimako canke nka kwiryako canke nka kwiduzako, voilà, uraca ubanza uncira agace uti none wewe ngaho wishimanye iki gamuta, ka kantu urakibagiye, aho uzoba unkubise hasi wampaye inka. Voilà, umutima wanje waraciye bugufi, uraca bugufi. Ndavuga nti mu vyo nzokwigisha abantu, icigwa ca mbere gitangurira vyose kuzoba ari ukwicisha bugufi. Kandi rero reka mvuga aka kantu, ibi vyagiye kunshikira nkuze, iwacu ubuzima ntabwo nari bwigere mbona, nta n'ivyo navuga yuko mba ahantu nkaha, kuko hariho abari guca bagwara imitima. Ni naco gituma rero aka kantu mukumve cane, ntashobora kwihanganira umuntu mbona ariko ararenganya uyundi, cane cane ariko aramurenganya kubera kumbure ata buryo afise, ata mahera afise, kumbure nta nkomeza afise, voilà, nta buhinga afise. Aha ndiko ndavuga bamwe batishoboye, bantaho nikora mu mufuko, canke abo bariko bararenganywa kubera kumbure kunigirwa mu menshi, bariko bararenganywa mu vyiyumviro. Aho jewe rero muri jewe nza numva umengo ni allergy imfashe, nkavuga nti no, ibi bintu kizire ko hari umuntu ashobora kwifatira abantu mu gahanga ariko aravuga ibinyoma kandi mbona ukuri. Oya, ndavuga nti no, oya, gezaho. Sindagutinya ngugendera muri vewe witimuta, sindagutinya nguri pasitori, sindagutinya nguri iki canke kiriya kiri mu bushoshorero hariya mu biti bikomeye. Uriko uravuga ibitari vyo, uriko urahenda abantu, uriko urarenganya abantu. Oya, ndakubwira nti suko vyategerezwa kugenda, mugabo nkabivuga mu rupfasoni nciye bugufi. Nuko rero jewe igikorwa canje nukwigisha abantu, nukumvisha abantu, nukwereka abantu uko twotorera inyishu ibibazo dufise. Naho bamwe bavyemera, abandi bakabihakana, bakavuga yuko ndi umwasi w'igihugu. Mumbabarire cane, kaciyemwo, ivyo sivyo nagomba kuvuga. Sagaseseshwa rumuri rero, murumva yuko mvuze nti bahungu, tugaruze umunezero satani yatunyaze. Murumva iyo biba bivuye, simba ndabivuze uko biba bivuye mu mutima, ibwina mu mutima wanje. Ubukene rero murabona yuko bwantetagaje, ariko vyagiye birahinduka buke buke. K'umuntu ubukene rero bwari bwarazigirije. Iyo numvise abandi bantu badashobora gukora iki canke kiriya kubera ubukene, ivyo bintu birambabaza cane gose, bigatuma nguma niyumvira ukuntu twoshobora gutorera inyishu ico kibazo c'ubukene. Bimwe rero mu bimbabaza gusumvya ibindi, bimwe mu bibabaza umutima wanje gusumvya ibindi, n'abantu usanga ari bantaho nikora, arabakene, ugasanga amagara arabakitse, babatsa amamiliyoni n'amamiliyoni kugira ngo bivuze, baciye bayabura, baciye baja ngaho barasinzikaye, eka mbere no gupfa bagapfa. Kino gihe rero mfise ishure, mfise n'abanyeshuri baririmwo. Reka mwumvirize aya majwi, mwumve yuko nawe wumvise umunyeshure wawe ariko arakubwira nk'uko, wumve ko woryoherwa. Amahoro mwigisha, n'amahoro. Nagomba kubasaba ubufasha. Banze kwidondora, nitwa Hakizimana Eric,
sanzwe ndi umunyeshure wo muri ishure ry'abarundi bose, ariko nta gihe kirekire rwose mazeyo. Rero mu minsi nagize ikibazo c'uburwayi, ubwo burwayi rero nca kwivuza. Ngiye kwivuza bambwira ko ari ikibazo c'imitsi, ngafise ingwara bita hernie discale, bambwira ko bisaba kugirisha shiririji y'umugongo, baca baduca miliyoni 7 iyo shiririji gusa. Namaze mu bitaro iminsi 5, hama dogiteri turamubwira ati amahera mugabo ntayo dufise, ati nta kundi rata amahera ahari, ati ntivyokunda genda muyarondere. Rero niko ndatabaza. Voilà, ati genda umunyeshure wo mw'ishure ry'abarundi bose, murumvise ibibazo afise. Wishize mu kibanza canje, uzi ingene iri shure ryavutse, wonezerwa wumvise amajambo nk'aya? Uwo n'umwe, hari n'abandi benshi mumaze kumva. Maze igihe kirekire turwariye mu bitaro, imyaka 6 turwaye. Abari baturiko badukurikirana tukaba tutakiri kumwe. Twari tuje rero tubasaba ubufasha nk'abagira neza, kugira icyo mwodufasha kugira tuze kwivuza, kuko nagize ikibazo mu mugongo ndavunika, nca ngwara pararize. Ngize pararize rero ubu abaganga bariko bansaba ngo nze kwicisha muri sikaneri, kubera igufa ryo mu kuguru ryarabunzwe rero nkaba nje ndabasaba ubufasha nk'uko mwaba murabagira neza. Voilà, ubu ni Eric, amaze imyaka 6 mu bitaro, ameze uko. Yarabuze amafaranga 800 byo kuja kwicisha muri sikaneri. Mperuka kumutabariza kugira ngo afashwe. Aba bose naberetse narabatabarije kugira ngo abantu b'umutima w'ikigongwe bafashe kugira ngo baje kwivuza. Reka nshimire ubwa mbere na mbere abantu bitanga n'ukuri batiziganya mu butame bwabo, bakagerageza Imana izi bibahembere. Nka Eric haraheze amezi 2 ndamutabarije, abantu baraterateranije urose 2, 3 barashikana ku 200,000, ariko murumva yuko ayo mahera yagumye ari hasi cane. Byari 800 ngo niyo bakoresha muri sikaneri. Mashini byo nyene 200,000 nivyo bimaze kuboneka. Ego sanari nakuyemwo 60 vy'iserumu nari naguze bankoresha ku bikomere, kubera iserumu ngo zarabuze. Jewe mu bitaro ndahamaze imyaka 6, ni imyaka 6 yundi mu 7. Ego 7 kabisa. Sarabo nkurikirana iki gikorwa kabisa, wowe ukoze, wowe umfashije kabisa, wowe ugaruye amagara yanje. Murumvise ukuntu bimeze? Ikibazo rero ngo bambaze umurundi wese ariko aranyumviriza. Raba abategetsi bacu aho kwitaho ibi bibazo kugira ngo babitorere inyishu, raba ibi bifaranga bagenda bakarunda mu mabanke ngo bariko baraterera amatora. Voilà, bagiye guterera amatora, bagatwara ibigungazi vy'amahera, mugabo umwene gihugu ariko aramererwa nabi, yabuze n'amafaranga yo kuja kwivuza, avundiye mu nzu. Voilà, akamara imyaka 7 ari mu nzu. Voilà, ivyizigiro vyaratakaye, abona yuko yapfuye, atakundi, ata muntu n'umwe amwitayeho. Ibi bintu bishika gute? Abantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi babikora gute? Impuhwe zarabaheranye? Ibi bintu mwebwe abantu w'Imana mu bitahura gute? Jewe hari aho bindengera bikansiga ubwenge kabisa. Mumbabarire, ivyo sivyo nagomba mvuge ko ndazi yuko hari abantu bica bibabaza, ariko nta kundi arukuri, reka tukuvuge. Ibi bintu birateye isoni. Narabwiye ingene umuvyeyi wanje yitavye Imana, birambabaza cane. Ndavuga nti oya, ico nzoba nshoboye gukora nzogikora kugira ngo ntihagire abandi bantu
bapfa mu buryo budatahuritse, mu buryo bwo kubura ubufasha mu by'amafaranga. Nasanze kubatabariza ngo nimubafashe bimeze uku nuku baragwaye bagomba uburyo bwo kuja kwivuriza hanze canke uburyo bwo kwivuza uku nuku, nasanze bidafashe cane kuko abo mba ndiko ndabwira barica amatwi, nta mpuhwe bafise, naho hariho abanyagihugu baca bagerageza bagafasha uko bashoboye. Nababwiye yuko nguma niyumvira ukuntu twotora inyishu z'ibibazo. Uno munsi rero nagomba ndabereke inzira nahisemwo canke inzira nabonye yuko twocamwo kugira ngo tuze turakemura ibibazo vya bene data, vyaba bavukanyi baza barihebuye bakabona yuko hasigaye gupfa, none baratabarijwe ntihagire ubaserukako, ntihagire ubumvira impuhwe, ikindi coba gisigaye ni iki? Nuko rero narabwiye yuko urubuga rwa YouTube ari urubuga rushobora gufasha gukemura ibibazo vy'amafaranga, kandi urwo rubuga ntiruyatanga mu marundi, ruyatanga mu madolari. Rero narasiguye ukuntu abaraba YouTube bari mu Burundi, ukuntu YouTube itanga amahera make kubera igihugu c'u Burundi kidafitaniye amasezerano na YouTube. Mugo ndavuga nti reka rero duhindure, tugire urubuga ruzokwirikiranwa n'abantu bavuga icongereza. Icongereza kivugwa n'abantu benshi kw'isi, gitahurwa n'abantu benshi kw'isi. Nti urwo rubuga niyo gwakura ruzokwishura ibi bibazo. Reka rero ndabereke mu ncamake ingene urwo rubuga rwoshobora kwishura ibi bibazo mu gihe abarundi twovyumva kumwe. Ni ibintu vy'ibiharuro bigaragara, nta kurondeza hirya no hino, ntibihomba, ni ibintu vy'ukuri. Video yose ushize ku rubuga irafise amadolari yinjiza. Nukuvuga ngo yinjiza gute? View imwe yonyene umuntu ayiravye, nukuvuga YouTube ibifise amahera itanga kuri iyo view yonyene. Video igiye ko amaviews 10 canke irabwe n'abantu 10, barayaharura, irabwe n'abantu 100, irabwe n'igihumbi, irabwe n'umuliyoni, irabwe n'imiliyoni 5, barayaharura bagaca bayaguha. Umviriza akantu rero, dufate yuko ukeneye amadolari 200,000, ucugira ibiharuro ukavuga uti okay, mfise video y'iminota 20, kugira ngo iyi video ishobore gutanga 200,000 vy'amadolari, vyogenda gute? Yobanza kurabwa n'abantu bangahe, yogira amaviews angahe. Biroroshe cane, baca baguha ibiharuro bati iyi video yorabwa n'abantu 500,000, iyi video yorabwa n'abantu 100,000 canke 200,000. Voilà, biroroshe cane. Nkanka karorero uyu Eric, bose ni ba Eric, uyu Eric akeneye 7,000,000, nukuvuga ngo ni hafi amadolari 2,000. Shaturaba duti aya madolari 2,000 yozanwa na views zingahe? Voilà. Narabwiye yuko bivana nico bita CPM. Uri kurabwa n'abantu bari muri Amerika, n'abantu bari Buraya, n'abantu bari muri Australia, sico kimwe no kurabwa n'abantu bari mu Burundi. Rero dufate mu gihe CPM ari amadolari 5. Nukuvuga yuko kugira ngo uronke amadolari 2,000, murabona yuko ubukeneye amaviews 400,000. Aya nama estimation YouTube itanga. Eric akeneye Eric wundi akeneye amafaranga y'amarundi 800,000. Dufate yuko ari nk'amadolari 120. None aya madolari 120 yozanwa n'amaviews angahe? Aya madolari 120 yozanwa n'amaviews 60,000. Voilà, mu gihe CPM ari amadolari 2, mu gihe CPM ari amadolari 5, acaba amaviews 24,000. Mu yandi majambo, Eric yoba akeneye abantu 24,000 bamwumvira impuhwe, bakaraba iyo video, hanyuma agaca kuvugwa. Nukuvuga ngo biroroshe cane,
YouTube ntishobora kwihenda amahera iyo video yakoze baca bayerekana muri dashboard baca bandika bati estimated revenue. Video yakoze amadolari 4, yakoze amadolari 100, ibihumbi bitanu, nukuvuga ngo bandika bati estimated revenue. Bagaca baguha karaporo kameze neza. Mwiyumvire rero ibi bintu twahoramo. Naka akeneye ubufasha, akeneye imiliyoni 3, wundi akeneye ibihumbi 900. Ubwiye abantu uti kotiza, barakotije kuri umwe, barasubiye uwa gatatu. Ubwiye abantu kuwa gatatu urumva yuko ntibiborohera nabo nyene, murazi ibihe turi mwingene bimeze. Uno munsi bakotirije kanaka, ejo haje uwundi nta bushobozi bafise bwo kuguma bakora ivyo bintu kandi naho baba babishaka. Rero murumva yuko abantu baca baruha n'ingoga. Ariko muri ibi mpejeje kubabwira nk'inyishu, nta muntu n'umwe yosohora urufaranga rwiwe ego wumva avuga ati jewe ndagomba guterera, yoterera. Ariko umuntu yofata nk'iminota yiwe 20 canke 30 akavuga ati ngomba mfashe Eric, ngomba mfashe Kwizera, ngomba mfashe naka. Nimba hari hakenewe amavyuzi 20,000 kugira ngo avuzwe, urumva yuko view yawe izobivuyemwo, urumva yuko uzobukoze igikorwa gikomeye cyane. Uzoburungitse Eric kwa muganga, uzobumuvuje mu yandi majambo. Amavideo amara amasaha n'amasaha turayaraba kandi tukava ku murongo atani ikintu na kimwe twungutse. Kenshi na kenshi twariko gusa voilà turaba kugira ngo turabe gusa. Iyumvira ukoresheje iminota 20 canke 30 ugakiza ubuzima bw'umuntu. Navuze rero yuko ndabubiba muri no video, iki ni Imana ikunda. Ubu nibwo butumwa bwiza, iri niryo dini ryiza. Hamwe dushoboye gukora iki kintu byo ari ibintu bihimbaye cyane. Amajambo niyo nagombye ko dusabikaniriza hamwe no munsi kugira ngo adufashe gutahura iki gikorwa. Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 27 haravuga ngo idini itunganye itagira agasembwa imbere y'Imana Data wa twese ni ukuraba imfuvyi n'abapfakazi mu marushwa yabo no kwirinda ngo ntiwanduzwe n'ivyisi. Benshi muri abo bantu usanga badafise uburyo bwo kwivuza, usanga ari bantaho nikora, abenshi usanga ari imfuvyi, usanga ari abapfakazi. Mbega dukoze ico kintu ntimwumva ko bwo ari ubutumwa bwiza ga yemwe? Matayo igice ca 25 ku murongo wa 40 umwami nawe azobishura ati ndababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi, ni jewe mwabigiriye. Voilà, ibi nibaza yuko bitomoye. Umuntu twobigirira ivyo bintu twoba tubigiriye Imana. Voilà, myandi majambo twoba turiko turakorera Imana. Reka ndabongere Yohani wa mbere igice ca 3 ku murongo wa 17 haravuga ngo ariko ufise ibintu vyo mw'isi akabona mwene data wundi akenye akazitira imbabazi ziwe kuri uyo, mbega ugukunda Imana koguma muri we gute? Voilà, bene data, nukuri ndiyumvira yuko, ndizera yuko aya majambo ahagije kugira ngo mushobore gutahura kino gikorwa ndiko ndasigura. Nimba wara wiyumvira uti mbega bashe je nabereye hiki ngaha kwisi, nimba taho wahora uvuga ubutumwa, voilà, ubu reka bubu ubutumwa bwawe, voilà, reka bubu ubutumwa bwawe ngaha kwisi, uvuga uti jewe ntegerezwa kuba mu barokora ubuzima bwa naka. Ubikore wumva ubiryohererewe, ubikore ugira uti naka ndiko ndarokora ubuzima bwiwe. Bene data, nagomba ndababwire yuko n'umushinwa umusiguriye uti aha turiko turondera amavyuzi 100,000 kugira ngo uyu muntu aje kwivuza. Uyu muntu amaze igihe kingana uko ataronka ubuvuzi, none wewe hamwe wokoresha iminota yawe 20 gusa kugira ngo urabe iyi video ukayiheza
uyu muntu woba ugize uruhara rukomeye kugira ngo uyu muntu aje kwivuza naho yoba atamuzi. N'umushinwa ari hariya muri Taiwane, n'umudanwa ari hariya muri Danemarke, n'umubirigi, n'umunyamerika, n'uri hariya muri Australia. Uwo muzungu ndababwiye yuko ico kintu yogikora n'umutima wose. Hariho abantu bafise uwo mutima w'impuhwe, hariho abantu banezerwa no gufasha. Iki gikorwa rero bene data barundi kazi nico nipfuje yuko twokorera hamwe. Bibiliya ivuga ngo muzobabonera mu bikorwa. Ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Naho twoba turabasomyi ba Bibiliya, abagenda mu misa buri munsi, voilà, bamwe bavuga ngo Yesu ashimwe bene data, voilà n'ibindi, naho wo buri pasitori, naho wo buri shehe, naho wo burinde, nibaza yuko udashobora gufasha mugenzawe mu gihe amerewe nabi, aho mwico gihe ubutumwa uburi kuravuga aba ari bwa fake. Formule nifuza ko dukoresha niyi: kuraba bingana gusova ubuzima, gukiza ubuzima. Ukiritse ko ukaraba iyo video igahera, uzoba usovye ubuzima bw'umuntu, uzoba ukijije umuntu. Icya kabiri, ufyonze kuri like kaya gatoki, voilà, uzoba werekanye yuko wiyemeje yuko utegerezwa kubandanya iyo mission yo gukiza ubuzima bw'abantu. Voilà, you will show your commitment to the mission. Nukuvuga ngo uri kuraraba wo kwitwararika ibi bintu. Iki ni ca kabiri, ni wo kwibagira gufyonda kuri like. Icya gatatu, partage, share, usabikanya n'abandi. Voilà, ufyonze kuri share ukasabikanya iyo video n'abandi kugira ngo bayirabe, kugira ngo amavyuzi abe menshi, y'amavyuzi dukeneye ashobore kuboneka. Uzoba ukoreye Imana kugira ngo ubwo butumwa ushobore gushikira benshi, hanyuma ba bantu bibagirwa babone gukira. Igikorwa tugomba gukora, tugomba kugikora mu ntumbero yo gufasha ba bantu bibagiranywe, ba bantu badashobora kuvuzwa. Iyo bari abana b'abategetsi bovujwe, iyo bari abana b'abagwizatunga bobo vyo kwihuse yuko bavuzwa. Voilà, rero turiko turabikora mu ntumbero yo gukiza, yo kugarukira abo bantu bibagiranywe. Icya kane gikomeye cyane umuntu azoba ari muri iyi mission canke azoba ari muri iki gikorwa ategerezwa kwitwararika ni commentaire. Commentaire, gushira kwa commentaire bisigura yuko ugize commentaire uzoba wihanganishije wa muntu, uzoba umubwiye uti humura, turi wenyene, turagushigikiye, Imana iri kumwe nawe. Iyumvira aka commentaire, wa muntu yari yarihevye, yari yarihebuye, turiko turamwegeraniriza ubu buryo, ugaca umwandikira aka commentaire. Mwumva ingene yokwiyumva, yokumva atanguye gukira naho yoba ataraja kwa muganga. Voilà, rero erega bene data tuzoba duhindutse ba dogiteri muri ubwo buryo. Raba video kugira ngo usove ubuzima bw'abandi, raba video kugira ngo ukingire ubuzima bw'abandi bwariko burayongobera. Ubutumwa mwemeye ko tubukora, je nzoba dereva, nzokora video, voilà, ndayikore mu Congereza, hanyuma duce dukubita ku rubuga, voilà, duce dukora bwa butumwa bwacu. N'umuzungu ari muri Amerika, n'umuzungu ari muri Australia, umushinwa hariya voilà, umuhindi, ndababwiye yuko azoraba iyo video kugira ngo akize ubuzima bw'uwo muntu. Aka kantu rero twagateguye mu ntumbero yo kugira ngo bizodushikane na hahandi kuri wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose. Voilà, niyumvire uru rubuga rwateye imbere, n'umuzungu hariya ari hariya muri Brazil aruraba. Voilà, tukavuga duti ubu tugomba kubake vya bitaro vy'akataraboneka, tugomba rero turondera amahera. Voilà, duti dukeneye umiliyoni w'amadolari. Tukavuga duti voilà, reka dukore video, tugaca tuyisabikanya igakwira isi yose. Ayo madolari ntitwoyaronka, twoyaronka ahari ugushaka, vyose birashoboka.
ibuka iki kintu uru rubuga hidden authenticity twavuze yuko rufise intumbero zibiri. Intumbero yo gufasha ba bantu usanga bafise ivyiyumviro mugabo bakaba barabuze imitahe kandi bari bakeneye imitahe mito mito. Voilà, ivyo vyovyo duheruka kubitanguza. Murabona yuko competition zibandanya. Twifuza yuko igikorwa kibandanya, tukavuga duti twifuza gufasha abajene 100 tubaha imitahe. Voilà, tukasha tworganiza competition bagahiganisha ivyiyumviro. Ico ca kabiri coco murumva yuko tuzokora video y'umuntu akeneye ubufasha, hanyuma tugaca twikubita ku rubuga, tugaca dukora ca gikorwa, no kuvuga ngo sampurusa y'amahera azova kuri iyo video agafasha uwo muntu. Voilà, tuzobaha screenshot tuvuge duti amahera yavuye muri ya video ngaya. Voilà, ivyo tubibereke ku mugaragaro. Ibi birakenewe, ifo yuko ibintu tubikora muco, tukavuga duti rero dukeneye amavyuza nganuku. Voilà, dukeneye amadolari nganuku. Rero ngaya yabonetse, tukabagirira screenshot voilà ya dashboard ya YouTube. Voilà, bantu b'Imana nukuri reka ngeze ngaha, ariko jewe nizera yuko muza kubitahura. Turi kumwe twese ataburyarya uyu mugambi woshoboka. Twese hamwe rero reka aba bantu tubabera umuryango. Twese hamwe reka duhindure ubuzima bwabo. Together we are their family. Together let's change the world. Nuko rero bene data, jewe jenye nibi bintu ntavyo nokora, ntavyo noshobora, mugabo mwebwe muri nk'inama nshingamateka muvyemeje turabikora, mubihakanye ntavyo dukora. Aba bantu barabandanya basinzikara uko nyene. Shenguruke turashikanye. Ndakeneye yuko umuntu yatahuye ubu butumwa bwabaye burebure akabutahura neza bukamwinjiramwo, yovuga ati dushimire Imana. Ndakeneye kubibona muri komande. Imana nibahezagire, ngire weekend nziza. Ndakeneye kubona reaction zanyu, ndakeneye kubona ico muvuga kuri uno mugambi. Muri ready ukore, mutari ready mubivuge, vuge n'igikuru. Voilà, muri commentaire agakantu karahambaye cyane, ntimukirengagize. Muri commentaire mushikirize ivyiyumviro, muvuga ingene twokwita iyi operation, kuko murumva yuko ni operation idasanzwe twoba tugomba dukora. Muvuge rero ingene twoyita iyi operation y'umuzagazaga, operation yo kurokora abantu. Kuri bashasha ntimugende mutagize subscribe, like na voilà no gufyonda kuri kakazogera. Sumwe Imana izotubaza iti mwakoze iki kugira ngo ubuzima bw'abandi buhinduke. Yumvire nawe ni wabazwe iki kibazo nyene zo kwishura. Kuririmba mu kugukorera kuvuga ubutumwa tugomba kubibaza data, dushoboze data, tuneshe kamere n'ibyaha byose tubibaze, turaje mu twakira.